tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti nikizosura kunaka ugira uza hawo nyene. Umvise Imana vuga ati ni Imana yakreye aka kagezi kandi niyo yagaproteje kandi niyo yankonetse nako. Birashoboka ko indi migezi myinshi yakamye ngaho mu gisagara, ngo Imana ikagusigariza akagezi kanaka ikagukonekta nako, ikaguha ati wowe icaranga aka kagezi kazora kaguha amazi. Ibikona birabandanya akazi kavyo mbwa kagezi kakana. Mwese mwumva ko atamazi hari ubuzima kuri Eliya ntibwari gushoboka. Eliya aramenya ati nakagezi kakamye ndacyafise Imana. Urazi ikintu cyabandanya agira ubucuti n'umwana. Nyumviriza abantu Imana, akagezi kakamye ni kakamanye n'Imana. Imana iriho. Source kanaka ihagaze gutanga ibyo waritanga, Imana iracariho. Naje gukangura ishengero, apana kwizera akagezi, izera Imana yagwaye akagezi. Apana kwizera ibiko biradona, izera Imana yagwaye ibintu kanaka. Kumana n'Imana, gira confiance mu Mana. Nimba yashoboye guprotege ako kagezi, birashoboka ko hari n'akandi kagezi yabitse. Eliya icyo yaciyagira very simple, avuga ati kagezi karakamye ntacyo, kizima Imana iracariho. Acha yibandaniza ubucuti n'Imana, yibandaniza ubucuti n'Imana. Ku murongo w'8 ni ubandanye soma twumva. Maze ijambo ry'Uhoraho rimuzako. Akagezi kahejeje gukama, ijambo ry'Uhoraho mwumvirize neza, ijambo ry'Uhoraho rishobora kuza ku muntu atari mu bucuti n'Imana. Akagezi gakamye apana kwidodomba vyica connection, apana kwinyoza vyica connection, apana kuvuga ati Mana nanje none urampevye ugombe wice connection. Mviriza ati tide wogira akagezi gakamye. Akagezi gakamye egeranye n'imigezi, wiyaranje ko ubucuti nanye n'imigezi budahera. Ivyo akagezi vyihoze kuko n'ubundi ntabyo wari uzi ava kumana nanye n'akagezi. Abantu bariko baranyumva mubwire amen. Okay now Eliya rero nico yitwarariza, avuze ati akagezi karakamye, ibyo sinda bitakaza ku mwanya. Connection n'Imana, ijambo ry'Uhoraho rindi ricari mu zako. Ritiva hasi uje izerefati. Ico gihe kiraheze, iyo sezi iraheze, ico gihe ivy'akagezi biraheze. Mugabo ndafise undi mugezi, ndafise ikindi gisagara ndagushaka, ndafise andi hantu ndagushaka. Ariko rero va hasi ku muntu atari connected n'Imana, namenye ko ari igihe cyo kumuvinga. Ashobora kukumarira kakagezi orke ivyako kagezi vyaheze. Ashobora kutamenya ko ari igihe cyo kuvuga ati okay wakagezi ndagushimiye n'ivyo wankoreye, mugabo je continue ma route, ndabana n'igi urugendo rwanje. Haleluya. Ati va hasi uje izarefati mu ntara y'Abasidoni. Nuganza mugenza mu byati nimba kagezi kawe karakamye, va hasi. Va hasi. Abe ari huba rabangeze umugore w'umupfakazi wawo kuzokwama. Iswara y'akagezi ziraheze, ni iswara z'ibikona ziraheze, ngo ubu naho ngeze umupfakazi. Ni iswara ibandanye, twari ku kagezi, twari mu bikona, nga sivyo byonyene mfise nokoresha. Ndafise n'abapfakazi mu gisagara, ndafise n'abantu womenga ntibari vyizigwa byo. Imana ni nziza, Imana ni nziza. Umupfakazi umwe ari mu gisagara ariko arasenga, asigaranye udufu tw'umunsi umwe, asigaranye utuvuta tw'umunsi umwe. Eliya nawe ari ku kagezi, ariko igenzigezi mikona, ariko ajya ariko anywa amazi y'akagezi Kereti. Mugabo Imana igomba kwigisha Eliya, mugabo igomba no gusova umupfakazi. Imana ivuga ati Eliya, akagezi naho ndakazimije, nakagezi ndakugaye,
si urwankunda kwanga mbuga nagukunda nari gushobora kugaproteja kakabandanya mbwa mu gisagara ari umupfakazi ariko arasenga nawe ngomba kumukiza ati va hasi ca mu gisagara uraza guhurira n'undi mupfakazi asiganye udufu dukenye. Eliya carumvira Imana, Eliya carahaguruka, Eliya caragenda. Agezeho acira n'umupfakazi aramubwira ati jewe ikibazo mfise agafu gakenye n'utuvuta dukenye n'abana banje ati tugira tuducumbe hama tuje tuturya hama tuje dupfa. Aramuraba Eliya tushaka gupfa. Kumbe Eliya arabizi ko wari umugezi wumye mbwa Imana igomba itobore mwa yandi mazi. Mwanyumvise neza, uwo mupfakazi wari umugezi uri kuruma wagira uherengetere mbwa Imana idesize kugaburira Eliya biciye mwiri bigomba itobore muri uwo mupfakazi. Cyamubwira ati umviriza ahubwo rero tora utwo tuntu nyine rusigaranye tumenda tuziki tumenda dufungure. Amaravuga ati Eliya yari ikunda we yari yofaso yonyene. Urazi ikintu ngaho Imana kiragira yabwira ati banza ureke kumatana n'utwusigaranye, izera Imana, fata utusigaranye udutange, hama ni wadutanga uraza kubona ineza yanje. Wa mugore ariyumvira ati n'ubundi gupfa uno munsi no gupfa ejo birasa, tijengera ndatumuhe ibiza gukwikira ndavyemeye. Acara agacumba arakamuha, ijambo ry'uwaricara riramanuka ati gukoze ivyo kaze talaba, ati gukoze ivyo akagafu nikazokwigera gahera n'aya mavuta ntazokwigera kama. Mantezi prakatalabaya ndadekaye mu izina ry'umwami Yesu Kristo, umuntu wese ahagaze imbere akagezi kakamye mu izina rya Yesu, akandi kagezi gatoboke mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ahagaze ahantu hari ibikona byahora bimugaburira mbwa byahagaritse miso yabyo, ndadekaye iyi ni nzira mu izina rya Yesu Kristo, iyi ni faso yo gufashwa mu izina rya Yesu. No mu gihe c'inzara, no mu gihe isi yose iri muri kao, no mu gihe umenga mu isi yose abantu bataye ivyizigiro, twebwe abizera tuzoguma turiho, tuzoguma duprospera, tuzoguma tuja imbere. Eliya yavuze nako Dawidi yavuze ngo uwere nkiri muto none ndashaje, sinigeze mbona umugabo wose ahebwe canke uruvyaro rwiwe rusegereza ivyo kurya, sinigeze mbona. Nimba ivyo Dawidi atabibonye, peu ingene igihe kimeze muri kino gihe natwe navyo tuzobona, tuzoguma turya. Reka ndabivuge neza, umuntu akeneye gusonza wenyene yisokere, mugabo ukaba ukeneye kurya, twebwe tuzoguma turya, tugume tunywa, tugume dukora ama business, imiryango yacu igume yaguka kubera Imana, kubera Imana, kubera Imana. Shakatarabaye sitobaraya. Ndiko ndafashwa na jewe, reka ndabafasha. Umunsi umwe witwa Hagari, mwese muramuzi, yari inshoreke ya Aburahamu. Sara amubwira ati umviriza ivy'Imana amasezerano atubwiye yatevye, ati kandi ko yatevye raba uvyare kuri inshoreke yawe Hagari. Hama Aburahamu arabikora, Aburahamu avyara kuri Hagari. Mugabo aciye gitonyi umwana w'isezerano araza. Umwana w'isezerano amaze kuza, Sara avuga ati nibishoboka ko Isaka abana n'umwana atari w'isezerano, kubw'iyo mvo mwirukana agende. Aburahamu biramugora, muga Imana imubwira ati bikunde mwirukane. Aburahamu amwirukana, mugabo aca akora ikintu gikomeye, aca muhereza agakuza muri bica arico ni ka kantu gatwara amazi. Aca muhereza agakuza, nico kintu yamutekereye, amuhereza agakuza, aca mubwira ati genda. Nyina wa mwana atora kagakuza aragenda na Ishimayeli mu mugongo, aragenda ageze ahantu umwana arasonza, agenda amuha amazi gushika ya birivuga ngo kagakuza karakama. Vuga ati kagakuza karakama. Agakuza kamaze gukama
avuga ati singira ibyo kurya singira n'amazi, umwana arapfuye. Abona wa mwana agiye gupfa, aca musiga ahantu kanaka, amusize ngaho aca yigira kure ngo ahantu hoterwa nk'umwami, yinyegeza ati umwana wanjye ntapfe mbona. Ndakunda Imana. Umumarika aca mwiyerekera aho nyene ati ujya mwana wawe yerekera arira, ijwi ryo ryaduze rishika mu ijuru twaryumvise kandi imanuka no kumutabara. Amarira yawe reka rumvikana mu isi mwemwe. Nagomba kubwira ngo amarira yawe karumvikana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abamarayika bakorera bera bariko baratumwa kuri ishengero, bariko baratumwa kubera muri kino gihe mu izina rya Yesu. Mu gihugu hari ibintu bigoye, umwana w'Imana akarira n'abantu basanzwe bakarira. Misi mwema ayo majwi samwe, umwe ni induru, uwundi nawe ni message kwijuru, uwundi nawe amarira yiwe agatanga message kwijuru. Nagomba kuvuga ngo amarira yawe katanga message. Pepo nyene umeze, amarira yawe agatanga message. Kandi abo marayika bageneye gufuka amarira y'abera bariko baratumwa. Birivuga ngo nuze ari ngaho haciye umwanya wa mugore Hagari. Bibiri ivuga ngo sinzi ingene ngo akebutse guki, wacabona umukuza, abona amazi ngaho. Bari Imana yari ngaho nyene, yari hamaze umwanya ngo uwo mukuza n'ivyo byo kujya biri ngaho ntavyari bwabona. Ngaho kubera ikabibonye bivuga ngo Imana yamwuguruye amaso. Twese tuvuga ati Imana iranyugurura amaso. Entre nous et vous basi. Hari ibintu bihari ariko binyegeje bisaba abantu buguruwe amaso n'Imana kugira babibone. Uyu mukuza shaka ko ari Imana yawukreye ushira ngaho nyene. Mugabe ibintu bizanywe n'Imana bisaba ko Imana ikugura amaso kugira ibibone. Cyane naho shaka ko waraho nyene, mugabe amaso y'umubiri ntashoboye gukauta ibyo wo mukuza. Muga Imana biva ngo imugurura amaso. Niryo sengesho nazindukanye ndabasengera, ni naryo n'ubunyene ndiko ndabasengera. Imana yugure muri kino gihe kigoye, Imana yugura amaso yawe muri iki gisagara nyene. Reka ndababwire bashe, nimubona ibintu bimeze kunyene bimeze, mwoguma mu prospera. Iri sifi gusa ko Imana ikugurura amaso ukabona ibyo abandi batariko barabona. My prayer nuko Imana yugurura amaso yawe ukabona ibyo abandi batariko barabona. Je naje kuremesha ishengero no munsi, hakaba ari umuntu ahagaze ahantu atakintu na kimwe ariko arabona. Ndagusengera ngo Imana ikugurura amaso ubone ibyo weretswe. Ibanga ntiriri gusa ko ibintu bihari cyangwa bitahari, riri ku byo uri kurabona. Uri kubona iki? Umamaso yo kubona uriwe maze mumurizwe mukuba mwakamenye. Isengesho ryacu muri no minsi nukuja imbere y'Imana, ubwira Imana ati Imana sindakumenyera, warampezagiriye ngaha, warampezagiriye hajya, narabonye ukora hajya, nabonye ukora nkariya, mbwa ukuboko kwani kwaye kugufi. Kazilelelele boshakarabaye. Umunsi umwe abiseye bari mu bugaragwa. Oh my God, urakoze. Umunsi umwe abiseye bari mu bugaragwa, babwira Mose ati ibi bintu byaturambiye, duha inyama nizo dukeneye. Mose acavuga ati mwebwe mwangoye kuva kera, muri ubu bugaragwa mwibaza ko inyama zova hehe? Mose acagenda kuvugana n'Imana ati ba bantu boho bananiranye, basabye inyama mu bugaragwa. Imana ikibwira Mose ati Mose, ikibazo cy'abantu ikibazo ni wewe, ni gute utokwizera ko je no baha inyama mu bugaragwa? Erega bo bizeye kugusumbya, bizeye yuko mu bugaragwa je no baha inyama. Kandi kimubwira ngo none ga Mose, wibaza ko ukuboko kwanje ari kugufi ngo kunaniwe gutanga inyama mu bugaragwa? Inkware nk'ibirundo zazinduka zikoroka basanga zuzuye. Imana yacafise ivyo wogira.
pe importe ingene bisa imana cafise ivyo yogira. Secret is very simple. Communion with God. Ubucuti n'Imana gusa. Muri kino gihe ibihe bigoye, ntimuje mu majambo. Naje gufasha ishenge no munsi. Naje umuntu ajya mu majambo. Naje umuntu ajya mu kwidogera president, politike n'ibindi. Jya mu bucuti n'Umwami. Ukaba wari ufise akarago wazinze, subira ukazingurure kicareko. Wari ufise icyumba usengeramwo utagisengeramwo, subira ucantretene neza, ugishimwe itapi nziza, usubire mu bucuti bwawe n'Imana. Ikintu kizoguha guhagarara muri kino gihe nijwi ry'Imana, n'ivy'Imana ikirakubwira, n'ahantu Imana ikiragucisha, n'inzira Imana ikirakwereka, ivyo bizoguha guhagarara muri kino gihe. Jya mu bucuti n'Umwami. Bandi bakicidoga, bwira Imana ati Imana, mbega ibintu bimeze gutya tuca dukora iki? Ibintu bisa gutya twebwe abizera tugira iki? Mana, ibi aka kariba bakugaye naka bakakugara tuca tugira iki? Umunsi umwe Isaka yari mvuye guhunga mu bugaragwa, inzara ari kirenga, bwa Imana mu byati we n'uhunge abo genda utere. Ama instruction nkayo niyo azotuma muhagarara muri kine gihe kigoye, izotuma muhagarara. Praise God. Vuga tubucuti n'Umwami. Ndahejeje umwanya wanje umeze neza. Haleluya. Aracari akagezi kariko karadudubiza amazi. Pe importa wahagaze tubyaguruke dufatanye kagutsindagirira ijambo. Usenga isengesho rimwe ati Mana humura amaso yanje.